Intambara hagati ya M23 na FARDC zirakomeje mu buseruko bw'igihugu ca Congo. Ibinyamakuru bitandukanye nka Le Monde, Jeune Afrique, Reuters, Al Jazeera n'ibindi biri gutangaza ko M23 yageze muri teritwari ya Walikale. Aka karere kuzemwe ibirombwe by'ubutare na cyane cyane ubutare bwa ete na korta. Aha Walikale hari kilombwe kinini gicukugwamo ubutare bwa ete. Ikirombwe kigenzurwa na societe Alpha Mine, icicaro gikuru cy'iyi societe kikaba kiri mu izinga rya Mauritius. Iyi societe yari yatangaje kwigenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatatu ko babaye bahagaritse ibikorwa byo kwimba buno butare bwa ete. Icyo gihe umuhari M23 wari wabaye nk'uwihoze igisagara ca Uvira kubera ingabo z'abarundi zabananije gufata kino gisagara, nubwo bari batangaje ko Uvira bashobora kuyifata mu masaha 48 gusa. Iyi Walikale na gace kari strategique turetse kuba huzuye ubutare bwinshi, ni n'inzira ishobora gushikana M23 mu gisagara ca Kinshassa. Aba bagwanyi babwiye Tshisekedi ko bariko baramuzira ati turi mu rugendo rudushikana Kinshassa, ariko baracari kure kuko bari ku birometero bigera ku bihumbi 3 kugira bashikire Tshisekedi ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshassa. M23 ikomeje umuvuduko iriko kwigarura ibice bimwe vya Kongo, ishobora gushika Kinshassa mu kwezi kwa gatatu ku mwaka w'ibihumbi 2026. Reka turabo ko vyogenda inzira bocamwo kugira bashikire Tshisekedi Kinshassa. Aha bobanza kwigarurira Kisangani. Kisangani ni gisagara kiri strategique, centre commercial ikomeye ihuza ibice byinshi by'iki gihugu ca Congo. Bamaze kwigarurira Kisangani, M23 boca babandanya mu gisagara ca Mbandaka. Aha ni ku birometero hafi igihumbi uvuye mu gisagara ca Kisangani. Aha bazoba bakontrola agace ka Fleuve Congo yose. Inyuma yo kwigarurira Bumba na Risara, aha tuzoba turi mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2025. Mbandaka imaze gufatwa, M23 izoba isigaje ibirometero 600 kugira bashike Kinshassa. Ariko imbere yo gushika Kinshassa bazobanza kwigarura Kikwiti. Aha zo bari mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026. Kinshassa izo biriko yitegura kwakira ababagwanyi bazoba bamaze umwaka bari mu rugendo rw'abavanye Goma mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Ariko imbere yuko bashika Kinshassa hazoca urugamba rukomeye cyane. Ingufu zose za President Tshisekedi azozikoresha kugira arinde Kinshassa, ariko azoba yibutse kwifuka bwamaze guca kuko ababagwanyi bazoshobora gufata Kinshassa itariki 20 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 2026. Iyi yari scenario y'ukuntu vyogenda mu gihe umuhari M23 wokomeza kujana no muvuduko kwigarura ibice bimwe by'igihugu ca Congo. Aha twagendeye kuri distance iri hagati y'ibi bisagara twagiye turavuga, tunaraba umuvuduko M23 ifise kuva mu kwezi kwa mbere bigaruriye Goma gushika no munsi bafashe teritwari ya Walikale. Iyi scenario irashoboka. M23
ishobora gushika Kinshassa wewe ubibona gute? Nyandikira muri commentaire kandi ntiwibagire gufyonda j'aime na subscribe.